gato amakado donc gumane natwe umwanya n'umwanya twe baca baduhamagara tumusange hari inyuma kandi ndazi neza ko aza kuryoherwa ndazi neza yuko ntitumuzi ngena ameze ngira abagenzi be baramuzi n'abafana ikintu tuzi ko aza kurira ariko mugumane natwe mukanya muraza kubibona. My queen forever. Ma femme. Joyeux anniversaire. Yaka 11 iraheze sheri. Umbungabunga nk'imfura yawe koko. Urazi ko nkora amakosa menshi. Ariko uri intwari kwihangana. Uragahora uko wamye. Ndagukunda. Kandi nzokwama ngukunda. Numva nagira ingene no mwita. Sinovuga ko ararengeye inshuti. Mavuga yuko amubungabunga cyane. Rero ibyankorera birengeye ibyo akorera Emma umugabo wiwe. Twari wanje batumye mubwire ko ndamushimiye gose. Kandi iteka ryose nzokwama mwihanganira kandi nabona nyihanganira muri vyinshi. Bonjour, bon après-midi, comment allez-vous Greta? Bonjour. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bivaira umwerere. Ego. Bon, mutubanye twana Gre, tuba turi muri girlfriend. None ko baratura. Bonsoir. The reason why dukunda gukora muri studio nuko dukora dutekanye ata abantu bakora turaba atanga kwa dushengerera hari abantu bakora dushengerera ibintu bitaje kwantinya abantu bimita malaleze mugabo il y a des gens biyumvire ko twagiye muri studio ngo nituze gukora ama emission outdoor canke yo hanze kuri terrain mais turi kuri terrain kubera ko twatumwe intumwa twabaye intumwa ego z'umushinga naye ari mu Bubirigi yitwa Emmanuel yadutumye kumufasha kugira surprise umugore wiwe muri girlfriend nko mubiyi turagira ama surprise n'ibyo Greta turagira ama surprise bwa turagira ama surprise mugira mu bibonye ingene tubikora bon ntitwari bwabitangure turabitanguye after anniversaire ego n'abagenzi mudutume abagenzi surtout bashagira ama surprise abagenzi babo mundutume nkuko tugira tubikore ngaha kuri Monsieur Emmanuel n'umugore n'umufasha wiwe namwe tuzibakorera alors anye uyu mufasoni aziko ngenda mukoresha iganje cyo kumugira publicité kino kibanza turimwo ciza cyane bagurisha abantu z'amatara agezweho ariko ntazi ko umugabo wiwe n'abagenzi biwe bamuteguriye akantu karyoshe ku munsi w'amavuko wiwe reka rero tutabarambiye tumurindire mukanyagira shike hanyuma muze kuraba ingene biza kugenda ntimuze kuja kure muze kubikurikirana vyose twizere ko aza kuryoherwa parce que umugabo yabisizemo effort nyinshi yabihaye umwanya yaraturondeye ndabona ukuntu ariko arabitigita ndavuga ati umugabo arakunda umugore wiwe umugabo arakunda umugore wiwe donc twizere ko biza kumukora ku mutima nkuko umugabo yabikoranye umutima w'urukundo voilà OK nkuko twabibabwiye twitangura ikiganiro turi muri surprise ya Madame Eliane yagiriwe n'umushinga ntaye wiwe Emmanuel hano inyuma turi kumwe n'abantu atazi yuko bari ngaha harimo inshuti baraza kubibwira hama hariya naho imbere wewe akagira ikiganiro byitwa yuko akagira publicité biko gasanzwe akora imagazine yiwe nico gituma mukanya ca tubashwaramo ariko je suis pas seule ici ndi kumwe na famille sinzi ko tushobora kubaha umwanya bakipresenta ati jendi naka mfanikina Eliane kamere kuri ari impande yanje ntanakimwe tikome n'abana bashaka gufata nitwa Ida turakorana OK. Tuno tu bebe. Namwe. Nitwa Rebecca n'umuberse. Nitwa Vestine akaba tantine wanje. Amasani mukanya rahera. Nitwa Merize ndi grande sœur wiwe. Muravukana. Yego. Nitwa Elise Bigirimana nkandi muramuwe. OK. Mugenzi wa
nanje nitwa Itangishaka Vestine. Eliane abagabo bacu baravukana. Oh. Mfise amashugwe gato amakado donc ngumane natwe umwanya n'umwanya twe baca baduhamagara tumusange hari inyuma kandi ndazi neza ko aza kuryoherwa ndazi neza yuko ntitumuzi ngena ameze ngira abagenzi be baramuzi n'abafana ikintu tuzi ko aza kurira ariko ngumane natwe mukanya muraza kubibona. Twabibabwiye muri introduction turi muri magasin y'ibintu byo kubaka bibaza takuti magasin y'ibintu byo kubaka bazita matériel de construction harimwe amatara harimwe ibintu vyinshi antwa abantu barubaka muraza kuryoherwa na kino kiganiro nigira nakire deja ni magasin rongowe n'abakenyezi biraryoshe kubona ibintu tutamenyera nk'abakenyezi nagira ndabaha ikaze uyu mubona hano ni patronne n'umukoresha hano ari kumwe n'umukopine wiwe ariko kandi bakorana umukorege wiwe nagira ndabaha ikaze duhere kuri patronne mwitwa bande mutaramukiza abakunzi bacu. Murakoze cyane egereza kamikro. Murakoze cyane mwitwa bande? Nitwa Madame Nindorera Jeanne. Yego. Nkaba ari je ndi patronne wonga. Yego. Ego Nindorera Jeanne namwe mwitwa bande? Murakoze cyane nitwa Ndayisenga Eliane abandi umwe mu bakozi bagize hano hantu harongowa n'umudamu Nindorera Jeanne. Yego n'umugenzi wawe. Yego cyane. Yego reka mpere kuri wewe kubona umugenzi wawe ashobora kuba arongoye ibintu magazi ingana nk'uku unye deja ni nyinshi ari iri ngaha hari iri hari yanya ari ibintu birongowe n'umukenyezi umukenyezi akaba ari umugenzi wawe uvyakira gute est-ce que uri fier nawe est-ce que uramubwira ati je suis très fier de toi cyane? Yego cyane. Yego biraryoshe cyane kubona umudamu mukenyezi ashobora kurongora abantu bashika turi equipe igana n'abantu 26. Wow. Dushobora gukora ibintu twari tuzi ko bishobora gukorwa n'abagabo wamenga abakenyezi twara abantu nyene tutoshaka kuja mu bintu byo kubaka ngo tumenye ibintu bigize ibintu byose ariko twe turabishobora kandi turi fier cyane no kugira umupatron w'umukenyezi. Hanini uzohasanga hano hantu turi benshi b'abakenyezi nubwo benshi bibaza ko hari ahantu umukenyezi ataragera mugabo twebwe twarabibonye yaratwankurajije aratwereka ko umukenyezi ashoboye kandi ashobora gukora ibintu bikomeye cyane turanezerwa rero iyo tumubonye atake patronne wacu. Ego patronne Jeanne twashaka tudushingira intaye kuri mwabitanguye gute est-ce que mwakuye hehe inspiration kuvuga ati ngira ntangure business y'ibintu ya matériel de construction mu gihe abandi bavuga ati kaje nje gucuruza impuzu ngire supermarché canke ncuruza ibirato mugabo mwe mwafashe domaine yo kubaka yo gucuruza ibintu byo kubaka. Murakoze cyane ico kibazo numva congora. Yego mu bisanzwe kudandaza kayikurana yego hanyuma Imana nirongora umuntu ikintu ashobora gukora. Yego iyo umaze kuja rero mu kintu Imana yakurongoye muri kumwe n'Imana mukaba muri kumwe n'abantu mu vyumva kumwe uyu nahavuze ngo ndi umugenzi inshuti n'umwana ni byose sinoronka nico mvuga kuri we kuko ntari ni waba hari n'ivyo akora kuje ntashoboye nta bipfa udahari ahari yego uyahari naho no kwiryamira akaguru nkamanika mwikoma mbazi yuko ibintu bigenda neza hari n'ivyo akora nkasanga yabikoze ntabizi urudandazwa rugoye umugore ruragoye kujera abantu bashika 26 nkuko mwavyumvise n'ibintu bigoye harimwe ababa bagusumvya imyaka hari habo busumvya imyaka harimwe abagabo bafite imiryango urumva gukordona abantu nk'abo mu musange etat civile uri umuntu w'umugore urumva ko babigoye ariko muri byose n'ukuri turashima Imana nta kintu kidupfana. Turashoboye cyane. Ego uravuze ko ari business igoye. Aha ndaza hari abakenyezi bazara kino kigaro ko n'igano c'abakenyezi. Hari gihe twe tumumengo ibintu byo dushoboye cyangwa gasanga nko kubivuza urongoye abantu bashinga ntahe ukasanga bakora kuraba idishimeze guke anye babwiye ati mukora ukunye ugasanga ntabikoze uko onye. Rero hari gihe usanga biciye intege umukenyezi avuga ati jewe base kanje gukora bimwe vyoroshe mwebwe bisoko vyoroshe ku mukenyezi ariko mwebwe ntimigeze muhindura ntimugeze muheba mwarabandangije muri iyi business mbega ni kiye kintu catumye mugira iyo confiance mugira inkomezi zo kudaheba so vuga ati nubwo bitoroshe nk'umukenyezi sindabiheba ndayibana mukaba mumaze kugurura n'ibindi n'ayandi mamagaze atari imwe gusa.
ikintu caduteye intege icya mbere kugira ushobore kurongora sosiyete wishimye kandi sosiyete igende neza abo mukorana ubagira abagenzi ntiwigira umuntu w'igihayihayi ngo uri patro cyangwa uri patrone oya wigira umuntu mutoya uri musi yawe ukamubaza uti kubona cyo genda gute kuko hariho uba ari mutoya mugafite ivyumviro by'abantu bakuze ego nico canshoboje abantu mukorana iyo mukorana n'abantu muvyumva kumwe mugakorana n'abantu bataguca intege bashobora kubona ko akazi kiwabo ari akiwawe icurose nabo bashikirwa ibintu biragenda neza cyane yego madame Eliane reka tugire ko tubwira abantu ahantu mukorera je batweretse ahantu mukorera hariya hari handi hariya mufise amagaza ngahe exactement dufise amagazane ane ari kandi ku murongo umwe ego nabiri aha nabiri hariya ku rundi ruhande naho harayandi abiri ego mucuruzi biki ku buryo umuntu yavuga ati je ndakeneye kubaka ndakeneye kurondera ibintu hariho nk'ibi ama miroir nabonye nagitse kuja mu Bushinwa nari nzi ko ari mu Bushinwa gusa nzi ko hari mu Burundi ninjiye ngaje ndayabona umva hari igihe usanga umuntu ashaka ikintu ko ataza ahantu kiri ugasanga agitumye hanze mufise ibikoresho ibihe exactement canke nibihe bintu mufise abantu bashaka kuba barondera hanze kandi mubifise ngaha anye yego murakoze cyane ibintu vyerekeye kubaka rero dufise vyinshi bishoboka kandi nibishobora kuba hariho umuntu yabonye ikintu ahantu arashobora kukitubwira natwe tukakibwira uturongoye hano gaca tukizana bivanye n'ukunge naba yatubwiye ati narabonye ikintu hanaka birashoboka ko mokituzanira natwe turagishikiriza kandi kirashoboka rero izo magaze zacu ko ari zine imateri de construction ko twabibabwiye muri domaine hanini ya electricité plombérie hanini nivyo bigwiriye mu yindi magaze igira kane irimo ibintu by'amatube amabati amatole imisumari ibintu byose vyerekeye construction nta kintu twibaza ko twabura birahari ikintu gitangaje rero ni eske muba mwarize ibintu byo kubaka canke ni kumwe ivuga madame Jeanne ati ni impano hari ibintu uvuga ati jewe kucuza ni impano naho wambwira ncuruze ikintu mpejeje kubona umugihe ntakizi ndaza kumenya kugicuruza musanga mufise abanje musanga mwaravyize canke biza avec l'expérience biraza buke ntibisaba kuvyiga kuko ikintu cose iyo umuntu agifisemo umwete kandi akamenya ati iki kintu ndagikoze ndagikunda birashoboka ko umuntu akimenya uje hano araza hama tukigishanya hagati yacu nyene buke akaza arabimenyera ati kicitwa gutya bagikoresha ngaha ni pirate ni original ego mubishobora muvyiga kugira ngo mu maîtrise ama article yose ari ngaha anye ndazi ko umuntu mushasha bimarige kingana gute nka jewe par exemple jewe ibi narabyize ko gatoya je nize comptabilité de gestion uri muri domaine yawe ego je nize A2 ego ibi narabyiga théoriquement nk'ivane barashobora kumbwira nka vane ati vuga definition ya vane muga kubera atavyo ntari muri domaine cyarananira nk'ubu barashobora kumbwira ati vuga definition ya colonne de douche kikananira definition ya miroir ariko ubu no bitora ubunyuri uri iwawe no bitora kubera ndabidandaje imyaka 17 imyaka 17 wafite kingaye ko umuntu kiri umuje je ndakuze ndakuze je bien ndakuze 40 mugurumva umunafashe imyaka 10 ndumva ko bitangiye kubikora kuva kera ukaba ukibirambiyemo ni kiye kintu wobwira abakenyezi bakara kino kiganiro ashaka kubavuga ati jewe naragerageje ibi biranka mugabo madame Jeanne mbona byarakunze ni heso krewo mubwira nk'umugore w'umugenzi wawe kugira ngo nawe nyene jaze yiteza imbere avuga ati nahariho akantu nungutse kuri madame Jeanne murakoze ikintu no hanura umuntu novuga yihebuye icambere nuko kwanza yogira umwete umwete nico kintu cambere gituma umuntu ashika kwiterambere nimba ushoboye ugatangura gukorera mugenzawe gira umwete ibintu bifate nko ari vy'iwawe kuko bientôt nawe uzoronka ivy'iwawe ucumenye ingene ubikora yego kubera uzo waramaze kumenya ingene ibintu byorganizwa deje uzo waramaze kubimenya amazina Imana ishoboye kuguhezagira urashobora kucukora nk'ivyo nyene yakora cyangwa ugakora ibindi
kuko uba waramaze kumenya experience yo kwakira umuntu uba waramaze kumenya experience ingene umuntu yakira abantu kuko abantu baratandukanye hari uza agashaka kumwiyokipa wenyene hari uza agashaka kumwereka nyene ko uri fier nawe uryohewe yapana ibintu byo kugara mu kazi yego Eliane uri umukenyezi urubatse Joyeux anniversaire Eliane. Eliane. Joyeux anniversaire. Sabukuru nziza. Sabukuru nziza. Sabukuru nziza Eliane. Sabukuru nziza. Maman. Yummy, maman. Eliane isabukuru nziza ego twebwe turabe twe twatumwe n'umushinga ntahe wawe hamwe n'abagenzi bawe nk'uko ubibona ngahanye ntiyari fentage na publicité yari irimwo kuko abantu babonye ibintu mukora ariko ahanini kwa kugira ngo umukunzi wawe uri umushinga ntahe wawe n'abagenzi bashobora kwifuriza isabukuru nziza Allo? Ego, urashobora kumuvugisha? reka hanyuma rero ndakunda kuririmba reka ndakuririmbire nkundirimba mvuga my queen forever ma femme joyeux anniversaire imyaka 11 iraheze sheri umbungabunga nk'imfura yawe koko urazi ko nkora amakosa menshi ariko uri intwari mu kwihangana uragahora uko wamye ndagukunda kandi nzokwama ngukunda mutima munini wanje we uragahora uko uri umwamikazi mu rugo rwanje no mu muryango washatswemo icyo mukazokwamura umwamikazi wanje imyaka n'imyaka ndagukunda umunsi mwiza w'amavuko umugabo wawe Emmanuel Ishaki bisu bisu Merci. Ego, ari sur shock nibaza ko yavyumvise jambo patrone nawe amuvugisha murakoze cyane ego uyu ni patrone we mugakaba n'inshuti yiwe nawe ariko ararira nibaza ko bica biboneka ko umukunda twashaka nawe ugira ico uvuze ico umubwiye kuko uyu munsi n'umunsi abakunzi baba baserura ivyo ico umuntu amaze ku buzima bwabo twashaka nawe ugira ico umubwiye Eliane murakoze nanje numva nezerewe kuri uno munsi
Liane, joyeux anniversaire. Agiye kuvugana n'umushinga nawe wiwe. Aramubwiye ati my queen, isabukuru nziza. Nanje numva nagira ingene no mwita. Sinovuga ko ararengeye inshuti. Mavuga yuko amubungabunga cyane. Rero ibyo ankorera birengeye ibyo akorera Emma umugabo wiwe. Ndamwifurije kuramba no munsi. Ndamwifurije isabukuru nziza. Ndamwifurije kumara imyaka myinshi kuko kuba kumwe nawe kuri jewe n'umugisha munini cyane no kuri societe yacu. Mana imuhunde imigisha myinshi izomuha ivyo yifuza, ivyo yisabye byose bitarakunda. Umwaka utanguye bizomubere nkuko yabisavye. Ego sinzi ko abandi bashaka kumuvugisha kumwifuriza isabukuru nziza. Ego natwe nitworeka kumukeza nkuko namaze kubivuga jewe ndi muramo we. Rero uyu munsi wivuka giwe turabunezererwa cyane kuko tumuzi nk'ukimazi mu muryango. Nico gituma tumaze kubimenya tutabiretse uko twaragize ico twimviye mu muryango. Nagomba nsabe nawe nyine aza ahubwo kugira ngo tugire ko tuce tumuha kaganuke twamuteguri. Ego. Uyu mukomplice n'umukomplice wacu yari yabipanze vyose. Aya mashugi ni mutoyi wiwe. Nuko rero akomeze kuramba kuko kubaho kwiwe nivyikimaze kuri twebwe. Turabinezerererwa kandi Imana ikomeze kumutuzigamira. Zokwamane natwe naho bigora ariko Imana yo izigama ikomeze kumuzigama nuko Imana imuhezagire cyane. Harabandi nashaka kubagarara ngaha nanje ndi mugenzi wiwe mu Kirundi abagabo baravukana ndi mukuru we niwe nkurikira yatubereye inshuti nziza mu muryango ntaco tumubura niyo tugize ikibazo tuba hafi cyane nta byinshi mbona muvuga ko kubyo no muvuga ko ni byinshi cyane bikomeye cyane Imana imuhezagire kandi isabukuru nziza hama harakantu umushinga ntahe wiwe sakantu n'ikintu kiri n'umushinga ntahe wiwe yarungikanye mushiki wiwe urumva niwe mugabo we mu Kirundi niwe hamubera ngiki nacakiye Ego sinzi ko inyuma yibi urabica. Hariyo umwana ashaka kuvuga ngira naka yupuchu Sasa mama ndashimira Imana yakumaye kumbera umumama mwiza baraba kamera Joyeux anniversaire mama ndashimira Imana yakumaye kumbera umumama mwiza ndagukunda. Sinzi ko hari undi. Okay. Amakado aracaza. Joyeux anniversaire. Nongeye kwifuza isabukuru nziza. Grandson ndamukunda cyane. Cyane gose singene no muvuga. Singene sishobora kuvuga ngene no musigura. Umuvyeyi wanje ni byose kuri jewe. Hanyuma nkaba narinzanye
kado yarungitswe na Petite Sœur Happy famille Damascene yari yambwiye ngo nze kugushikiriza ino kado yiwe. ndayifise micro Eliane twashaka tubwire ngene wiyumva namba arabo wica watubwira ubunyene tugire tubamenye namba ari amarira y'umunezero uyatubwire navyo nyene hanyuma natwe kaya twifuriza isabukuru nziza nimba baba babereye umugisha no kuri umugisha ku bandi batashije kuza mu kiganiro twashaka ugire icu uvuze uvyakiriye gute. murakoze aho nyene bihava bingora kuvuga ariko nta kundi ndi bubigenze. Ndabanje gushimira umutware wanje ushaka kuvuga uri kuraraba hajya kujya kamera. Ndashimiye umutware wanje kuri iyi surprise angiriye uwo nza gutangura kwica niwe nkaho atari hafi yanje niwe nari guherako hama ibisigaye uwo uri hafi wanje ariwe patrone wewe sinzi ngene dukizanye mwene wacu twari kumwe ku rusengero nkanguka n'ingene agiye tutaramukanije kandi azi neza ko ari aho turamukanya. Ahanini ndanezerewe ndishimye no kubw'umuryango wanje umuryango w'iyo navutse umuryango w'iyo nagiye ndetse n'umuryango narose hano mubona ndi kandi n'umuryango wagutse cane ndabashimiye cane rero ndanezerewe abo nza kwica nza kubica inyuma ya kamera amaraso natutari tuzaba twagiye muza kuba amaraso ntadutarukireko ego nza kubicira murakoze cyane kandi namwe mwakoze kugamburuka twari wanje yabatumye mubwire ko ndamushimiye gose kandi iteka ryose nzokama mwihanganira kandi nawe nanyihanganira muri vyinshi nanje nzokomeza kumwihanganira kandi nawe nyihanganira murakoze cyane ego. Mu gusezera kugira ngo ntibibe ngo byari fake ngari filme twashaka madame Jeanne atubwira hano hantu mukorera duhere tukiri publicité twata kuri publicité mukorera hehe hama muhamagara abantu baze kubashorera. Sinari bwahetse murakoze akandamugiriye ndamusubije akahora ngirira iyo umuntu abiba nico yimbura kandi ineza y'umuntu nimutera gukunda. Rero Eliane urazi kuri mafi habirebire Emma urazi kanyita mawukwe nanjye ndamwita mukwe naguma ndakubwira kuzogumura umwana wanje kujya nyene hanyuma naguteguriye agakado yego niba kabona uraza kuryoherwa sinzosubira kukubura kuri WhatsApp ndakuronka hagufi. Hanyuma aho dukorera muri Asiatique mbega ni Boulevard Ndadaye Melchior 1er Novembre Asiatique ngo 1er Novembre sinzi kubivuga neza nge ndabihundi umuntu ashobora kubivuga neza nawe nyene n'inshuti yacu nk'uko kwa Eliane twababwiye ko societe yacu yagutse kandi dukora turi cyo kimwe c'est ma petite sœur urumva ego urumva caba mutoya wa Eliane nyene urumva bena Eliane bari ngaha nta kintu gipfa sibo bonyene n'abandi baba bari kumwe reka ndamuhe rero abidondore neza nawe nyene agira icyo ashikirije. Bonjour murakoze cyane isabukuru nziza ya Eliane nanakimongera hama ngaha ni société canke magasin yitwa Fodico ikorera kuri boulevard du 1er Novembre quartier asiatique ego kenshi bavuga muri asiatique akabarabara ka aglobu ka gare routière ego magasin ya mbere kwa madame Nindorera Jeanne
aho ni adresse iri complete merci nibaza ko abantu babonye ikiganiro bazarabaza ati kwajana ni hehe cyangwa ko babayirana ni hehe baca bahamenya baca bahababwira ego baracayambirana tukatubaha umwanya ukwiye guheza kuyambirana ariko dushobore gusezera abakunzi bacu biretandaga umwanya usezera oya je shaka kubaza ingene yamusamaje atubwire ingene vyagenze kuko urumva ni surprise en même temps harimwo akazi ariko nshaka kumenya ingene vyagenze kuko twege ngahanye twapavye turabarindira amasaha 3 naho aho wari uri vya bimeze gute muvuye gusenga aho narindi vyari bimeze neza vraiment kuko vraiment ndamuse mu kiganza nahano mugira nti baragiye kumfunga nguje ko nyitangire yo cagenda that's friendship that's real friendship namubwiye nti ndagukeneye namubwira nshaka ko tugumana nshaka ko dukora gutya ndafise abashitsi aha wakoresheje iki none namubwiye ko tuja gusenga hanyuma ndacagukeneye guma ngaha ego namubwiye ko tuja gusenga hanyuma tuvuye gusenga dufise abashitsi bazotugirira publicité nkuko umushinga ntayo yari yabimbwiye hama turabivugana yego aranambwira ko ashonje twoca muhira kurya ndamubwira ko badateba arakantu k'akageste gusa ego nuko vyagenze hanyuma gushika aho namuzanye turaza nyene avuga ati twipodore nyene abantu baze kutubona dusa neza hanyuma ca turashika turatanga ikiganiro hanyuma bica bigenda kurya nyene vyagenze neza none cane gose uko mwari mubishaka mwari mwiteze ko aza kurira hariho n'abajekara ati ameze gute mbega ari emotionel araza kurira ngo sha ngaya naragoye kweri muri tutse vyagenze neza vraiment vyagenze neza mugabo ubutaha niho bizohava bingora nzoca naruterangire mu wundi mwaka kubera ubuyovyikeka umwaka uza ntazonyiteke azoshaka aryama asinzire nta na kimwe ego reka tubashimire bafise ubugenzi bukomeye cyane gose ugira umugenzi agufasha gutera imbere kuronka amafaranga agufasha emotionellement akakumviriza umunezero nibo bugeze twese dukeneye rero si umugenzi vraiment ararengeye kuba umugenzi ararengeye kuba ararengeye kuba inshuti novuga n'amaraso yanje ofete turashaka natwe muri Eliane turifurije abantu bose muri girlfriend uru rukundo ruri hagati yabo wow that's cute reka dusezera abantu bakurikiranye ikiganiro kuva gitangura gushika kirangire murabona ubugenzi buri hagati yabo kandi turifurije abantu bose baraba girlfriend ubugenzi nk'ubu so muraryoshe thank you Eliane wakoze arabica twagiye ubice twagiye ubice kandi Siren Vibes ariyo girlfriend irakwifurije isabukuru nziza kandi twaryohewe kugira ibakwe udushimirira umugabo wawe kubona yatwizeye tukaja mu babitegura dushimire n'abagenzi bawe n'inshuti zawe zose batwakiriye neza abantu mwabonye ko bafite ibintu byabo byiza muze mu bashorera abantu bagira utudekoro mu nzu no kuri vraiment nta kwidoga ibiciro ngira bazobimenyera ngaha ntimuzimba ndibaza yego murakoze cyane gose joyeux anniversaire encore Madame Jeanne merci wakoze kudutera intege nka twe nk'abakenyezi twiteze imbere mwakandi turonkera n'abantu nk'abayirene mu buzima bwacu mwakoze cyane nizere ko n'ikindi gihe muzoduhamagara tubagire turamushimiye gose Madame Jeanne Imana ikwezagire muri business yawe wanda uhezagira abandi nkuko nawe wahezagiwe hanyuma nk'ibisanzwe abakenyezi dukundane dushigikiranire mukadushimire kandi umugabo wa Eliane atwizeye nkuko yaje kubivuga Greta kandi twizere ko niyabona n'ibyo azoryoherwa bwatsi ni kuri mwabikoze nkuko nabishaka ego turabashimiye cyane naho ubutaha n'abandi mudutume tuzokwitaba bye bye Siren Vibes TV